Radio Culture. Jeri kandi muze no gufata ujya umugabo zumbikire urubuga rumwe ubwo umunyenye tunyanye tarakuvira amaso nk'inyoni Sheri habonetse bashitsi kandi baratambira sonke mbe abagenzi bawe baraje abagenzi bawe nukuntu jenga hano baraje n'ugira urubuga rumwe ufire amaso nk'inyoni umenge wowe zikora nabyuzi wewe nabwiye nzokuriba wewe Sheri mbabasi ndosubiri Yitwa Femi Dojaba. Femi. N'ubusundi yitwa Femi Dojaba neza na zigenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2020 agiye guhimbaza isabukuru y'imyaka 50. madam umugabo w'umwinja akomeye cyane ga mu Burundi yaririmba indirimbo ivuga ati ko kwisi no kwitonda nayuzi hanyuma umunyenga nayo ivugo suguma twiriye umunyenga Induru za buri munsi. sindura mwana vyumva nga wa murivye akomeye cyane nga mu Burundi Minani Felicien Niwe buri munsi uwo Minani Felicien niwe yama gutera buri munsi. Umwaka 2020 azoba arumanije imyaka 50 y'amavuko. Imyaka 50. Ashi, yoko hivi. Gusa ikintu je ndamwemera Femi. Je sanze ndamuzi ni Minani Felicien. Femi Dojaba. Umuririmbyi we ndibaza barakora byumviza none. Nakunze kumva bamwita ngo ni Marshal. akomeye cyane Gusa uyu muririmbyi niwe abaye umuririmbyi wa mbere mu Burundi akujije imyaka 50 akabigira isabukuru akabishira ku mbuga ngurukana bumenyi ibintu ukamenyekana. harakomeye cyane Abantu ndakwemeza. umve Indirimbo ni wiwe. Izindi mbo yaririmba. suguma Akakari